Imana ishimwe kandi bongera umugisha. Tunejejwe cyane no kuba uyu munsi twongewe aka kanya keza ko gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Ngo tumushimire ubuntu bwiwe bwinshi n'imbabazi ziwe nyinshi yatugiriye, kuko yatugize abakunzi biwe kandi akaba yatumenyesheje ivyo Imana itugomba ko byose. Umwami wacu yabikoze uko nahabwa icubahiro. Nuko muhaguruke tumwishikirize, tumwishikanire, turirimba indirimbo y'amajana 339. Indirimbo y'amajana 339 ivuga ko turiko turaje iwacu mu ijuru. Iyo twaje tuva niyo turiko turasubira. Umuririmbyi yavuze ati turiko turajayo ni mwese nimuze, ariko arabatumira bose abiyumva ko ariyo bakomoka ngo baze bagana iyo abariyo baja, kuko n'igihe cacu n'igihe c'umwe wese co gusubira iwabo.
Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ibikorwa hano bikorwe mu mitima yacu nk'uko bikorwa mu ijuru. Urakoze cyane ko twemereye kuza kuri uyu munsi, waduharuwe mu gitigiri cy'abazima kandi waduhaye imitima imenya ko ari wewe mukiza, mucunguzi n'umuvyeyi wacu. Ivyo wadukoreye rero imitima yacu vyarayikozeko, nico gituma tuje kugushimira ukakwiragiza nanone kugira ngo Mwami Mana nzima ukomeze uturabira munsi y'amaraso wasesi Golgota, kugira ngo dukire turokoke tuve mu kibi cyose tuze mu muco wawe. Mwami Mana nzima, amaraso yawe turayashimye. Wakakanya nuze ubane natwe, maze utsimbataza amahoro yawe muri twebwe, maze utsimbataza ijambo ryawe mu bugingo bwacu, kugira ngo Mana nzima uko ijambo ryawe ridushaka ko tuba aba ariko mpwemu wawe yera bishitsa muri twebwe. Uko ijambo ryawe ryaratunyuze, twararikunze, twararyemeye, twararyakiriye, n'ubu turagomba kuryakira. Uhoraho Mana nzima, kugira ngo urushirizeho kuduha umugisha wawe. Abaje barwaye nubakize izina rya Yesu Kristo, abacu bose uduharire, imbabazi zawe zitubeke, kugira neza kwawe kubane natwe, kuko tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu, amen. Amen. Turasoma amajambo y'Imana meza ari mu gitabo cya Yosuwa, igitabo cya Yosuwa igice cya 21. Ni amajambo tumenyereye atuhimbara akatunezera, ariko kuyasoma ntibizokwigira biturambira, kuko twamenye ko ari umugabane wacu. Yosuwa igice cya 21 umurongo ni wa 45 umwe wonyene turawusoma. Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe, nizere ko bose batoye, nta kintu na kimwe mu byiza byose Uhoraho yasezeraniye ab'inzu ya Isirayeli kitashitse, ariko byose byarashitse. Imana ishimwe, bahe umugisha mwese kandi mubyagire. Tubakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Twifuza ko buri wese yaserutse hano yisanga akagubwa neza, akagira amahoro, akagira umunezero n'ibihimbaro mu mutima wiwe, kuko twaje ku Mana niyo yashize muri twebwe ubutumire bwayo, si umugenzo w'idini, kuko ntituriryo. Twubatse ku vy'Imana yatumenyesheje muri iyi minsi, atari ku migenzo yacu canke ku nsobanuro z'abana b'abantu. Twagize amahirwe tumenya Imana mu minsi yacu ingene iriko irakora, tutabyihaye kubw'ubwenge bw'iwacu canke kugukurondera, ariko bivuye ku Mana yonyene ubwayo igira imbabazi n'ikigongo. Nishimwe rero ko ari twebwe yamenyesheje urukundo rwayo, yamenyesheje imbabazi zayo, yamenyesheje imigendere yayo, ari twebwe yacaguye kugira ngo ikorere iwacu. Imana yacu ishirwe hejuru ubu n'ibihe byose. Turanezerewe cyane kuko turi ubwoko bwayo, turanezerewe cyane kuko turi abo yagendereye, maze akababitsa ijambo ryayo. Imana nishimye, Imana ni nziza, kuko iyo itaza kuturondera twebwe ntituba turiho.
igitatwiyereka tuba turiko turandavura mu isi nk'abasigaye bose, ariko kubw'imbabazi zayo ko ari twebwe yaje kurondera. Turazi mu itanguriro uko vyanditse igihe abantu ba mbere bari bakosheje, nta kuhaje nta nguvu bari kuronka zo kuza guhangara Imana ngo bagumaho yahori ihurira nabo, kuko ubwabo bariyagiriza. Nta nguvu bari kuronka zo kuguma bahagazeho, ko baravuga bati ahishikira iratumara, kuko ari Imana yera natwe turamenya. Nico cyatumye ije kubarondera mu gihe cy'akagoroba, nk'uko bari bamenyereye kwama baganira nayo, ibakoresha igikorane. Yasanze bahunze, irahamagara ati Adamu uri hehe? Nawe yitabira iyo yanyegereye ati twabonye ubwambure bwacu tuca turahunga, twumvise iminini yo kuza kwawe tuca turiruka. Ariko iyo Mana murumva ko iyi itariyobewe ibyababayeho, ariko yahemutse ice kugira ngo ibakure ubwambure bwabo. Nuko yaje kurondera ikiremwa muntu iyo cazimiriye, ikaza yambara umubiri nk'uw'ikiremwa muntu kugira ngo ibone ingene imugarure, imushayura, ikamukura mu ishayo y'ibyaha, mu ishayo y'ibibi yari yahungiye yapotereyemwo. N'ivyo vyatumye Kristo Yesu aza. Imana yambaye umubiri kugira ngo ikize abari n'umubiri, babandi bari baramenye kera isi n'ijuru bitararemwa, abo ni Imana yambaye umubiri ngo ize ibarondere. Yaraje kandi muri abo natwe turimo. Ni twebwe yarondeye, ni twebwe yagarukanye idukura iyo twari twarazimiriye mu buzimire bwinshi, itwizanako nishimwe cyane. Kandi ibyo byari binyegeje muri yo, kuko yari itunze muri yo ukubabarira. Byasaba ko haboneka abacumuye hanyuma ibababarire. Yari Imana itunze muri yo ugutabara. Byasaba ko haboneka abantu bazimiye, maze iheze ize igaragaze ko ari izimurura abazimiye, ize igaragaze ko ari ikiza abarwaye, ize igaragaze ko ariyo irokora abaguye mu byaha, ize igaragaze ko ariyo izigaragaze ko ariyo ikiza izura abapfuye. Abarufata ruriho ntiyari kubona akaranga kayo ko kuzura, igikorwa cyayo cyo kuzura abapfuye ntiyari kugiserura. Byarabayeho rero byo byose kugira ngo iserure uturanga twayo. Imana rero n'utwo turanga twayo byasaba ngo haboneke abo iduseruriramwo. Turanezerewe rero ko ari twebwe yatoye kugira ngo iziseruriremo imbabazi zayo, iziseruriremo ikigongwe cyayo, iziseruriremo urukundo rwayo, iziserurireyo imbabazi zayo. Hanyuma Imana rero nishimwe cyane ko ari twebwe yatoranije, koko nk'uko byanditse mu Zaburi ya 16. Turashobora kubivugira hamwe n'uyu muririmbyi wa Zaburi ya 16 duti, murazingurura tuhasome. Zaburi ya 16 yanditsemo aya majambo meza. Umurongo wa 5 handitse ngo Uhoraho niwe mugabane w'iragi ryanje n'uw'igikombe canje, niwe ukomeza umugabane wanje. Akarimbi kanje kaguye ahantu heza, ni koko mfise iragi ryiza. Ndahimbaza Uhoraho umujenama wanje, ni koko umushaha wanje umanura ibi mu bihe vy'ijoro. Nashize Uhoraho imbere yanje iminsi yose,
kuko ari buryo bwanje sinzonyiganyizwa. Amen. Mana nishimwe cyane, yadukubitiye amabanga ahantu heza. Umwami Imana yashimye ko tuba umwandu wiwe, yashimye ko tuba iragi ryiwe, itoranywa ryiwe. Ni ukuvuga abantu yitoreye, yicaguriye, aho icibare agendamwo anezerewe, avuga ati aba ni abanje. Bimwe byavuze muri Maraki 3 ngo bazoba banje ku munsi nzoshinga. Imana yacu umunsi w'agakiza kayo warasohoye, haraboneka abo yita abana bayo, abo Yohana ashobora kwandikira akavuga ati twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Imana rero nishimwe. Hari abantu bashobora kugendagenda bavuga bati ni jewe Imana yamenye, isi n'ijuru bitararemwa yarinzi, naho ndi mu ntambara zitandukanye uhoraho niwe mukunzi wanje, kandi ko ari buryo bwanje sinzonyiganyiga. Uhoraho Imana arafise abo Bibiliya yise amasigarira, abo ashobora kuramutsa iwabo bose bakavuga bati kaze, urakaza mwami Yesu. Arafise abantu bashobora kuvuga bati iyo ataba amaraso ya Yesu simba ndiho. Bashobora kuvuga bati iyo atagenda i Golgota akabambwa simba ndiho, simba narakize, simba nararokotse. Abo nibo ntoranwa z'Imana, abo nibo Imana yacaguye, abo nibo Imana yagiriye neza, abo nibo Imana ikorera iwabo, kandi turanezerewe ko byayihimbaye kwikorera iwacu. Byarayihimbaye kwidutora, byarayihimbaye ko ubupfindo bwayo burwa ahantu heza, maze tugasanga ni twebwe yagenye, ni twebwe yatoye, ni twebwe yacaguye, kuko byanditse mu gitabo yatumenye isi n'ijuru bitararemwa. Kandi abo yamenye isi n'ijuru bitararemwa, igihe gikwiye kigeze yarabahamagaye. Nicyo cyatumye byarivuzwe turi muri benshi, hanyuma umwe Jerome akinyombora akabyitaba, Edouard akabyitaba, mwene data wundi akabyitaba, mushiki wacu wundi akabyitaba. Uko niko twagiye turatororokana tuzi wayo, twitaba umwe ku giti ciwe. Ni nacyo gituma tunageza aha atanura uwundi, kuko sije nakuzanye, sina wewe wanzanye. Hari Imana yampamagaye, igihe gikwiye kigeze iranzana ibyayo irabimenyesha. Numva ndanyuzwe, numva ni ibyanje, numva niwo mugabane wanje. None kubivuga hano ndi kumwe fatanije n'uyu muririmbyi, nti uhoraho niwe mugabane w'iragi ryanje n'uw'igikombe canje, niwe ukomeza umugabane wanje. Kubivuga gutyo sivyo nigana ngo hari abandi bavyanditse, sivyo uzokwigana ngo hari abandi babivuze, ariko nibiri mu mutima. Vyashizweyo nande? Na mwene kumpamagara. Vyashizwemo nande? Na mwene kuguhamagara wewe. Niwe yatwegeranije, mbere caravuga ngo uko mubona wa munsi urushirizaho kwegereza, namwe murushirizaho gukoranira hamwe kwanyu. Nicyo gituma twahevye andi maporogaramu yose turaza gukorana, kuko uwo yatweretse urukundo rwiwe, twumva duhimbawe iyo tuje ahari. Ni bimwe Dawidi yavuga nawe mu Izaburi ya 84, akabivuga no mu Izaburi ya 22. Vy'ukuri umwami wacu kuziwe bidutera umunezero. Bavuze ngo harageze kuja muri eglise, abatoranijwe twese imitima yacu irarehera, imitima yacu iragurugumba, kuko tubizi ko tutagiye kubwirwa inkuru z'abakecuru, imigani y'abakecuru n'inkuru z'abana b'abantu, ariko tugiye guhura n'Imana. Tuje kubwirwa ivy'Imana yagabiye kuri twebwe. Sabani yabiteguriye, yabigize imigani
igihumbi mu bihimbaro by'iyi si. Imana nishimwe. No murongo wa 10 w'Izaburi ya 84 niko vyanditse ngo kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara iyindi igihumbi ahandi. Novuma mpagarara kw'ibaraza ry'ingoro y'Imana yanje hako noba mu mahema y'abanyakibi. Imana nishimwe. Imana himbazwe kandi bahumugisha. Ibahezagire cyane. Turi mu gihe cy'iherezo ry'ibihe aho tumenya neza ko Imana yacu igiye gusozera igikorwa cyayo. Rero twabwiwe n'ibyanditswe byera ngo muguru uburyo mubugwiza. Twabwiwe n'ibyanditswe byera ko ari igihe cyo kudafyina. Twabwiwe n'ibyanditswe byera ko ari igihe cyo kwamana naryo turerekanye n'icyo Imana ikora mu minsi yacu. Hanyuma twarerekana naco tugafatana naco tukibonye, kuko Imana yarize yugurura amaso y'abayo ngo bayibone ikora, ikazibura amatwi y'abayo ngo bayumvire ikiravuga. Iyo yabahaye amaso abona ikabaha n'amatwi yumva, ni nayo yuguruye imitima yacu kugira ngo tube abakandida bo kwakira ijambo rivuye iwayo. Turyakirane ubugwaneza n'imitima ikeye, hanyuma duheze tubwire n'abasigaye bose tuti kuba kwa Mana biraryoshe. Kuja kumviriza iby'Imana, kuba mu ruhande rwayo nibyo biturutira ibindi bihimbaro byose byo mu isi. Kumviriza ijambo ry'Imana nibyo Yeremiya yavuze ikindi gihe ngo amajambo yawe yarabonetse ndayarya kandi ambera ibihimbaro n'ibinezaneza by'umutima wanje. Nico gihagarara batoranijwe Imana iri kirarema muri bo. Igihagararo cyo gukunda iby'Imana kuko twamenye ko ari ibyacu, twahishuriwe ko ari twebwe Imana yabihaye. Ico gihagararo n'icyo Imana iri kirarema mu batoranijwe twese, kandi izosozera umwe wese imuhagaritse neza, nawe yemeye yafise umutima ubitahuye kandi ufatanye navyo, akavuga ati nduwawe mwami ingenzi uko wenyene ushaka. Iyi Mana yagize imbabazi n'ikigongwe, yatumenyesheje ko uko yatanguye igikorwa cyacu kurema ikarema hanyuma igasozera byose ibiremesha ijambo ryayo, ikabisozera ibonye ko ari byiza, ikanezerwa hanyuma ikaruhuka. Niko iriko irakomeza ibandanya n'igikorwa cyayo cyo gucungura abayo, kandi izohemuka abanyuma iriko irakorana nabo aribo twebwe itugize nk'uko ishaka. Ni naho izoheza ikatujana iwayo, hamwe twaririmba ngo tugiye iwacu mu ijuru. Ntabwo ko ari gupfa kuvuga, turiko turajayo ko hari uwadutanguje, hari uwaje dukora ku mutima aradufata ukuboko ati nimuze tugende. Ingo mwebwe iwanyu ni mu ijuru, ntabwo iwanyu ari hino. Yaraje kubitumenyesha, natwe turavyumva, imitima yacu ifatana navyo, turaheza turizera. Icyo cyatumye twemera kubatizwa mu mazi menshi mu izina rya Yesu Kristo, tumenye ko ari we yapfuye azira twebwe, ari we yababarijwe igorogota arondera ingene iyo dukuri iyo twari twazimiriye twahabiye atugarure iwe. Yaradutanguje rero akazi kayo mu mitima yacu, ahereye ku kuduha kumenya
kugira ngo ivy'Imana yatugeneye ibi bishitswe neza mu mitima y'ababigenewe. Arico gituma twahindukijwe tukazanwa muri iyi nzira tukamenya ngo Kristo Yesu niwe rembo ry'intama kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nta n'ushika kwa data atamujanye. Uwo rero yaje hano mw'isi aje guhiga Fideli, Edouard, Jerome, Pierre n'aba bandi bose n'aba bashiki bacu ko bangana adufise mu ntoke. Aca aravuga ati nimuze tugende, nimuze tugende. Mana ishimwe. Ariko twavuga ngo kwari mukako ari buryo bwanje sinzonyiganyiga. Iri jambo w'iburyo bw'Imana vyerekanye ngo ni ubushobozi bw'Imana. Ntiyaje gutwara Abisirayeli mu buryo busanzwe, ariko yabarunye abatwaye mu bushobozi. Ubushobozi bw'igicu cabagendera hejuru. Ni amen. Ubushobozi bw'igicu cahinduka umuriro mw'ijoro, ku murango izuba rimuritse ico gicu barakibona kikabayobora, izuba rirenze ico gicu kigahinduka umuriro. Twamenye ngo Imana yari muri ico gicu, Imana yari muri uwo muriro iyobora abantu bayo. Uko yari mu gicu iyobora abantu bayo, niko twamenyeshejwe ngo no kw'iherezo ry'ibihe yarungitse igicu cayo. Le 28 février 1963 yarungitse igicu cayo hejuru y'umuhanuzi w'igihe, itariki 11 ukwezi kwa gatandatu 1933 yarungitse igicu cayo. Imana nishimwe kugira ngo yerekane ko yaje gutanguza ibikorwa bifise inguvu nka za zindi z'ivyo yatanguje isohora bayo muri Egiputa. Yarabasohoye n'inguvu zayo, irabajana imbere y'ikiyaga gitukura. Bose bavuga bati karabaye, ariko Mose ati totekana, aba banyegiputa mubonye uyu munsi nimuzasubira kubabona ukundi. Irya Mana yatumye ikiyaga gicamo kubiri, bashize hejuru inkoni. Mose aramvuye inkoni hejuru y'ikiyaga, ntiyanagikubise. Naho yogikubise nta nkoni zari bwigere zica ibiyaga mo kabiri. Nawe ubona waja kuyubaho hepfo n'akagezi gatonya niho gakubita inkoni ngo kace kigabura mo kabiri, ariko hari inkoni. Haleluya. Inkoni Mose yaragize ubusho bwa sebuka. Nijya nyene yabwiwe ngo yiterere hasi, ijya nkoni ihinduka inzoka. Nijya nkoni nyene yahindutse inzoka, yamize ubuyoka bw'abanyamareba. Niho twamenye ngo ibyacu twebwe twizeye ntibizotsindwa ibyacu twebwe twizeye ntibizotsindwa n'amareba. Ibyacu twebwe twizeye bizoshitsa abatoranijwe kwizamura. Ibongere umugisha. Irya nkoni yakoze birya bikorwa muri Egiputa, ibikora imbere y'ikiyaga gitukura, ibikora imbere y'igitandara cabaherekeza. Ico gitandara ngo cari Kristo, yari Imana iriko irayobora ubwoko bwayo. Ntituvuga ibya kahise ngo biba arivyo tugumamwo, dushaka kubabwira ngo irya Mana yayobora Abisirayeli kera yitwa Uhoraho, niyo Mana iriko irayobora ishengero ryayo yitwa Yesu Kristo. Iyo Mana niyo yahuye na Pawulo mu nzira y'i Damasiko. Yari inkingi y'umuriro nk'imwe yamanukira Frere Branham, nka yayindi yayobora abana ba Isirayeli. Irya Mana yagarutse gukora nta bimwe yatanguye gukora kera, nihabwa icubahiro. Twese nimuze tugende tuzi ngo ivyo turimwo si ivy'abana b'abantu. Ntabwo byatangujwe n'umureformateur, si byatangujwe n'umugabo yadutse canke yitwa ko ari utuntu
ni Imana ubwayo. Yaraje kubitanguza iwacu muri iki gihe cya nyuma, yaraje ngo ibitanguze kandi yarabitanguye. Byarabonetse, hariho abagabo n'abagore bamenye ko iyo Mana yacu, nabo bafashe Imana nka nkama, bayifatira ku byivuze, hanyuma baremera barasohoka bava mu madini. Nabo bayifatiye ku byivuze ngo bantu banje sohoka muviwe. Amen. Baremera bava mu mwijima w'insobanuro z'abantu, babwirwa ngo hari Imana yororotse ku ruzi hoyi. Ijwi ryayo ryatumye bamwe bagwa igihumura. Iryo yatumye abantu bagwa igihumura ni nayo yakubise hasi Pawulo nabo bari kumwe. Kwigihe yaza mbere baguye hasi bakagwa igihumura, na bugingo n'ubigarutse baraguye hasi bagwa igihumura, hanyuma habonekamo n'ijwi. Atari ibintu byo gupfa guturagura abantu basatajwe, ni iby'abanyamadini. Ariko iby'iwacu Imana izanye ubushobozi bwayo ikavugana n'abantu bayo. Yohana yavuze ngo nabonetse ndendebukiwe, numva ingufu zose ziraheze, ngo maze aranyegera aravuga ati humura. Imana ishimwe. Icyatumye Frank ijwi ry'Imana riturutse iburyo rivuze agwa hasi, ni naryo ryatumye Pawulo agwa hasi, niryo ryatumye abakuruzoyo bagwa igihumura, ni ya Mana nyene. Hanyuma iravuga amajambo yo kubaramura, amajambo yo kubavyura, amajambo yo kubakangura, ati nk'uko Yohana Umubatizi yabaye integuza yo kuza kwa mbere kwa Yesu Kristo, niko nawe urungikanye ubutumwa butegura ukuza kwa kabiri kwa Yesu Kristo. Imana rero nishimwe cyane. Birya yakoze mbere nivyo iriko irakora ubu. Kurya byagenze kera niko n'ubu biriko biragenda, kuko ari yayindi nyene, ari irya nyene idahinduka. Ndishimye kuba mfise iyo Mana. Kubona hariho abantu bazi ko Imana ihari, Dieu est vivant, bameze nka Yobu yavuga ati je sais que mon rédempteur est vivant. Hari abagabo n'abagore bazi bati ndabizi Imana yanje iriho, kandi ku munsi w'iherezo izohagarara, kandi izoyibonera nambaye umubiri, n'aya maso yanje nyene naho noba naraboze nzomwibonera. Iyo Mana niyo yabitubwiye muri Yohana wa mbere igice cya 3. Imana ishimwe. Yohana wa mbere igice cya 3 wa murongo wa 2 yanditse ngo, reka duhere ku wa mbere. Yohana wa mbere igice cya 3, muraba urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma bisi batatuzi, kuko batayimenye. Abankunda ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Icyo tuzi nuko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Haleluya. Ivyo mene data Yobu yavuze ati nzomwibonera. Yohana nivyo atubariye natwe, tuzomuraba uko ari. Ivyo bituma baririmba bati nifuza kumureba amaso mu yandi. Tuzomuraba uko ari. Abazomubona nabo bagenderewe mu misi yabo bakabimenya. Abazomubona nabo bakunze guseruka kwiwe, baravuga baturakaza. Atendaza vuba. Joshua 42 nabo bati urakaza mwami Yesu. Nabakunze guseruka kwiwe, nabamwiteze, kandi Imana yacu nishimye. Abamwiteze, abakunze guseruka kwiwe, kandi biteguye. Ni za nshingano zitatu twamenyeshwa zo muri Matayo 25:10, Abaheburayo igice cya 9:28. Zijya nshingano na Timoteyo wa 2 igice cya 4:8. Ni inshingano zikomeye abatoranijwe twese twahamagariwe, ngo wese ukumasuzuma ati none naho bose rukaga Mana, kumwe Frere Frank yavuga ati mbega ubona meze gute imbere yawe, mbona nose ubunyene ko bari
none senyeri noza ubunyene ubona ameze gutera imbere yawe. Birakwiriye abafrene base ko buri mwanya dusuzuma ivyo dukora byose, tugasuzuma tukaraba, kuko umwami wacu ari hafi. Kandi birakenewe ko ariza avuga atehendaje twese tuba turi tayari kuvuga tuti urakaza nuza ubunyene, je suis prêt, nditeguye. Ariko mbega birashobokera jewe bwanje ndabishobora canke bo ubwawe urabishobora? Ihibambewe iyo me yatangura aka kazi yasezeranye ko ariyo izadushoboza. Niyo Petero yabwiye ati usanga ari wewe umbwire nanje nze ngendera ku mazi, nabo bose bavuze ko uri bwihume, jewe usanga ari wewe mbarira nze, nabo ati ni jewe ngo. Petero baragiye kuraba kuri twebwe ibidutera gutsindwa. Petero baravye kubisebuzi akiraba ukwiwe, vyaragoranye atangura kwibira. Ariko kubera yari yamaze kumwizera ko ari we yamuramuriye ikiganza, umwami wacu aramusamura amujana vuba mu bwato, maze Imana ishimwe. Uwo yafashe Petero akaboko niwe nshaka gutarikira ukuboko nanje. Uwonyene niwe nyene aka kazi. Kristo Yesu niwe yatanga, yavugiye Igorogota ngo byose birarangiye. Twaraye twizeye ngo hajya nyene navuze ngo birarangiye. Umugabane wanje w'agakiza nari ndawuhawe, umugabane wanje wo gukira indwara nari ndawuhawe, umugabane wanje wo kuzura neza n'amahoro nari ndawuhawe, umugabane ivy'umwami wacu yatugeneye byose vyahindutse ibikabakabwa bifatika muri Kristo Yesu. Asigaye ko wemera nanje nkemera, wizera nanje nkizera, kuwo mwera ku kazi yagiye Igorogota ari wenyene, agasanza amaboko akabanga ari wenyene, nawe uriho wo kumufasha, nanje nawe nofasha. Nubwe ngo ntushobora ibi n'ibi, ntaco nshoboye, eka nawe ntaco ushoboye, uwo wenyene. Iyo Mana yakoze iyo mirimo niyiduha kuba muri Kristo Yesu. Iyo Mana yatanga aka kazi niyo yo kudushikamisha. Urayemera, urayizera, n'umutima wawe wose. Yaratanguye aka kazi kandi ivyirinze itambura ntibica umuhimbo. Amen. Abisirayeli basohoye ntibari guhereza ku kiyaga gitukura, ntibari guhereza mu bugaragwa, ntibari guhereza kuri Yorodani, ntibari guhereza Igirugari. Hapana, bari bagenewe Kanani, kandi abakomeje kwizera bose bashitse i Kanani. Niko nabo batoranijwe ndababwira n'umunezero mwinshi mu mutima wanje, ntiwamagariwe guhonera mw'isi, ntiwamagariwe ngo wamuce usubira mu idini, ntiwamagawe ngo uce usubira mu by'isoni nke. Ihibambewe twarahamagawe ngo dushishikare dukomeze twizigira iyaduhamagaye, hanyuma tuze dushike aho twatoranijwe. Ivyo Imana yatwanditse ko byose niyo ibidusohoreza iyo tuyizigiye, kandi uko kwizera murabizi ko kudafiswe na bose, ariko nuko abatoranijwe. Uko kwizera ko abatoranijwe niko Imana yaduhaye. Iki bivuga muri Yoda gice cya umurongo wa 3 ngo ndabiginga ndabahanura ndabibutsa kurwanira ukwizera abera bahawe rimwe risa. Imana yakuduhaye yagusutse rimwe risa, kandi ko yagutanze rimwe risa. Abera b'Imana twamagariwe kugucakira natwe tukamatana nako, ukwizera kwacu kugahama pe. Nivyo twaririmbye muri Kanike 196. Umuririmbyi ati ukwizera kwanje kurahamye pe, gushinzwe kw'ijambo ry'Imana yacu. Imana yarakoze kuturungikira ijambo ryayo, natwe ukwizera kwacu ntiguhagaze ku vy'abana baba, guhagaze ku Mana, ku vy'Imana yavuze, kw'ijambo ry'Imana. Ibisigaye byose tuvyitako ataco bimaze, ariko ico Imana yavuze nico c'agaciro. Ijambo ry'Imana ni iry'agaciro, ryagizwe rizima mu mitima yacu twebwe twaryizeye, kandi ntirizosubira inyuma ridakoze ivyo ryatumwe. Nico cyatumye Imana
hahishuwe uruvange rudasanzwe rwa shetani n'amangetegete y'abana b'abantu vyasaba ubushobozi bw'Imana ikoresheje umuhanuzi wayo ngo bigobotore abatoranijwe bave mu buzimire, hanyuma ingufu z'Imana zibazaneko ubushobozi bwayo, baheze bacike bahunge bakire shetani n'ibikorwa vyiwe byose, bababera nk'uko Imana yabamagaye ari yera, batagira agasemba canke injerejewe, ngo Imana ize yishikirize umugeni asa nabo. Erega Imana yacu ni nziza, yabivuze ko umugeni wayo yiteguye, kandi yamaze kwambara impuzu zera nziza, ngo izo mpuzu zera nziza nivyo bikorwa vyo kugororoka vyabera. Kwa Mana umugeni yamaze kwitegura, iwawe ntatacu urabona, izera ko iwayo vyamaze gutungana. Ko vyamaze gutungana rero, iyo Mana niyo ikiziraza uwuyizeye wese muri ubwo buryo, iti nanje ndakudugije, nanje ndakudugije, izotwambika, izotweza, izodutunganya, kuko niko kazi kayo, ngo yishikirize umugeni atagira agasemba. Ahubwo tugiye kuvuga ubu nyene vyaratanga Imana yacu yaragaragaje ko atana kimwe mu vyo yavuye mu majambo yayo cabuze gushika. Yatezeranye umuhanuzi, yaramutanze. Yasezeranye umushumba w'ubwenge kandi wo kwizigirwa, yaramutanze. Yasezeranye ko haboneka umugeni amasigarira nk'uko itoranya ry'Imana rimeze, none nguyu mugeni yarabonetse. Imana shima. Yasezeranye ko umugeni amwambika ubushobozi, none nguyu ariko arabwambara. Amen. Yasezeranye ko imukura mw'isi imusohora, none Imana ntiyamusohoye. Imana ntiyasohoye umugeni wayo, si twebwe turi vyabona vyo kuvuga ivyo. Yarasezeranye ko imuha kwera. Mbiyo Mana siyo yazanye ntaye muri wewe no muri jewe tugashobora kuvuga tuti ego niko. Sindashobora gushika nka wa musere w'umwirabura, sindashobora gushika aho nifuza kugera, ariko nanone sinkiri uko nari meze mu minsi iheze. None vyakozwe nande? Iyo Mana yamvanye aho narindi hanama nanigwa ibihe byose, ikanzana ahandi nkashima izina ryayo ko natsinze ibi nabiriye, n'ibigisigaye niyo yimirije kubikamanganya. Tuvugira hamwe n'abatowe n'abatoranijwe tuti ivyo vyamubona uyu munsi ntimuzosubira kubibona ukundi. Izo ntege mubona uyu munsi ntimuzosubira kuzibona ukundi. Uko kunanirwa mubona uyu munsi ntimuzosubira kubibona ukundi. Ni Imana yatambuye aka kazi, yasubiyemo nubwo mwari musanze mubizi. Imana yavuze muri Mateyo 16, Mwami wacu Imana yambaye umubiri ngo nanje kuri urwo rutare nzubaka kw'ishengero ryanje, n'amatanguro y'ikuzimu n'amarembo y'ikuzimu, amatanguro y'ikuzimu ntazoyishobora. Iri shengero ryatowe n'Imana, ryazanywe n'Imana, ryubakwa n'Imana, ninde azoyishobora? Ninde? Ngo reka tubasome. Twama tubasoma ibihe byose, kandi twama tubasoma, kandi tuzoguma tubasoma, kuko n'amajambo meza cyane n'ukuri kuzima kw'Imana. 18 Mateyo 16, Mateyo 16 umurongo wa 18 handitse, nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubakako ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Abadayimoni ntibazorishobora. Imana ishimwe. N'abanyedini bazoriyongobeza. Oya, turi mu biganza by'Imana. Nta mugwaniza azorishobora, amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Ni
ntibabikurikiye neza. umwami wacu yarisinye ati ibyo mwagomba kubaza barya abagabo n'abagore bibaze jewe, ibyo mwagomba kubahana ndateze umugongo nimuwurime, ariko bobo mubareke, ndateze ibiganza nimubambe, neze n'ibirenge nimurambe, ariko bobo barokoke. uwo mugabo yitwa Grand Frere hagati mu wera, ariko niwe mutwe w'ishengero, ni Kristo Yesu. Tumuha icubahiro, tumuhore tumuha icubahiro, tumuha agaciro akwiriye. iyo ataboneka ntituba turi, iyo adasesa amaraso tuba twarapfuye, iyo atatubambirwa twese tuba twarazimiye. nashimwe umwami wacu. ibikorwa yakoze byari byarasezeranye mu byanditswe, none biriko biragaragara iwacu. umwami wacu ijambo yarungitse ntirizosubira inyuma ridakoze ico yaritumye. ntabwo dushobora kubideha, ni umwami wacu akomeye, ukuboko kwiwe yakurambuye ngo ntawe gupfunya. yabivugishije Yesaya, kandi amaze kuvuga ati abadayimoni nibateshwe bate, ishengero ryanje ntibazorishobora. uwo niwe mwene iri shengero. yabivuze, byavuzwe neza hano mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 3. imana yacu nishimwe. Abaheburayo igice cya 3 handitswe aya majambo meza ngo, reka mbere ku murongo wa 4, Abaheburayo 3 umurongo wa 4. kuko inzu yose igira uyubaka, ariko imana niyo yubatse ibintu byose. amen. ariko imana niyo yubatse ibintu byose. kandi Mose yayoboka mu nzu yayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe icabona cyo gushingira intare ibizovugwa hanyuma. ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara inzu yayo, kandi inzu yayo ni twebwe. namba tugumije rwose ugushira amazinda n'ukwirata ibyizigiro byacu rwose gushitsa ku iherezo. inzu y'Imana ni twebwe, kandi uyubaka ayoboka hose ni Kristo Yesu. nk'uko Mose yayobotse, yabwiwe n'Imana ngo uzukore byose bihuye n'icyitegererezo waboneye kuri wa musozi. biranditse hano mu Baheburayo igice 8. reka ko ariho twari turi hafi tubisome. Abaheburayo igice 8 umurongo wa 5 handitse ngo, kandi abo bakoreye igishushanyo cy'igitutu cy'ibyo mu ijuru, kandi abo bakorera igishushanyo n'igitutu cy'ibyo mu ijuru, nk'uko Mose yabwiwe n'Imana agira akoreshe rya hema iti, ugira umwete wo gukoresha byose, ubigereranye n'ikigereranyo werekewe kuri wa musozi. amen. ugira umwete, ugira umwete, eriswe wite ufeze attention, ugira umwete wo gukora byose nk'uko waboneye lo modele sur la montagne. ni ukuvuga ngo biriya twabonye biri ahera cyane byo mu ngoro y'Imana mu Bayuda, byarapanzwe byose bishyirwaho nk'uko Mose yari yabyerekewe ku musozi. none
ikintu umuntu ajyana akavuga ati iki kiranyemeza ko n'ibisigaye byose nzobiha. Ni avanse. Umuntu yamaze gutanga avanse aba yimirije kuza kurinda ibyari bisigaye, hanyuma akegukira ibyo yagomboye. None umwami wacu yaramaze gutanga ibya mbere, abandi bonanirwa bakabura yo kongereza, umwami wacu ntarimo. Yaratanze ibya mbere, n'ibisigaye yimirije kuzobisuka. Kuzobisuka ari byinshi. Amen. Agiye kuzobisuka ari byinshi. Twabwiwe ngo iyo atanze natanga inari, natanga utuntu duke, ariko abitanga ari byinshi. Turaroreye cyane igikorwa kigiye gukorwa. N'isezerano Imana yadushize imbere. Urareretse nawe kiriya gikorwa kigiye gushikira mu mitima y'abemeye ijambo ry'Imana ryose. Kristo Yesu abaye umugisha. Aradukeneye ko muri twebwe byose bimera nk'uko byapanzwe hiyo mu ijuru. Iyi nguvu ziwe yazishize ku kazi, yazirungitse mu bakozi babiwe, baraje bakora byose neza nk'uko babyeretswe, ntacyo bacishije ku ruhande, barabitumenyesheje. Ubu natwe twarabyakiriye, nta n'undi muntu agiye kuzogira ibyo akora, Imana niyo igiye guheraheza akazi kawe. Igiye kuzovuga ubwa nyuma, hanyuma abera b'Imana twinjire mu byasezeranye. Yarabisezeranye, agiye kubiduha, maze tuvugene Yosuwa tuti mu majambo meza yose umwami yavuze nta na rimwe ritashitse. Turabirorereye, ubu tuzi aribyo tuvuga. Nta kimwe kidashitse, kuko tuzi ngo ibikenya bisigaye byo kuza kurangiza agiye kubisuka vuba. Tureke turamushimira tuti ibyo wari waravuze byose twabibonye, niba igisigaye gatonya turazi ko bigiye gusukwa. Imitima yacu iranezerewe, irahimbawe. Umwami yakoze ibyo ntashimwe, herahereze kuri umurongo wa Efeso 4:30. Sindawusoma ariko muwandike. Ni wa muntu uvuga ngo nuko rero ntimukaratse mpwemu uwo twashiriweho nk'ikimenyetso cyo gushika ku munsi wo gucungurwa kwacu. Birakenewe ko tubana neza n'uyo mpemu Imana yaduhaye. Abafrene n'abasere nibirinde toute incrédulité, nibirinde ukutizera kose, birinde toute désobéissance, birinde ubugaba bwose, kuko twe ntitwahamagariwe kutizera, ntitwahamagariwe ubugaba, twahamagariwe kwizera ubugingo bwacu bugakira. Twahamagariwe kumvira Imana muri byose, kuko ni nabyo twasigiwe. Nous sommes ouverts pour faire la volonté de Dieu. Iyo Mana niyo yabigenye, bweyemerere ubivuga uti nanjye ndabimenye ko nasigiwe gukora ishaka ryawe Mana. Ibisigaye ntibindaba, nasigiwe gukora ishaka ryawe Mana. Ibisigaye ntibindaba, wowe bivuga nawe, nasigiwe gukora ishaka ryawe Mana. Ibisigaye ntibindaba. Muhaguruke. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kenze mu Kinyarwanda gato gusa tuce gusenga. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama. None Imana yavyo yasezeranye byose yamaze kubitanga, tubibona imbere y'amaso yacu. Ducenga tugisigaye ni Yesu n'agasunuzo ka nyuma garorereye kw'Imana iza ikarangiza akazi kayo, ikatwinjiza mu izamurwa. Irorereye gushitsa ibya nyuma itwinjize muri abazimana yo bamwagazi w'intama. Irorereye gushitsa ibya nyuma idushikane kw'iherezo ryiza yatugeneye. Kristo Yesu abahezagire.
nuko isengesho ryacu turisenge imitima yacu inezerejwe nuko ari twebwe twacaguriwe kuba mu vy'Imana igomba byose. Nadushire mu biganza by'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, twongeye kwibuka mwami kakaririmbo washira mu mutima wa Mr. Frank kandi mananyuma igihe agira ave mu mubiri aririmba ati mbese uyu mwaka wowe wanyuma Seigneur Jésus, natwe turifuza ko 2024 yobi yanyuma yana kwisi aza gusanga abisumba byose turagushimiye cyane amajambo yawe baduhaye kandi uko twize cyo kugoroba umwami yafashe ikibanza ubwato bwacu kugira ngo aho turagenda mu kiyaga kandi ingwane n'imwe tuzohura nayo kuri data ukororotse turamusabye ngo tumenye uri kumwe natwe mu bwato funda ije n'ikiyaga kaza ikiyaga kikaturingunza tumenye uri kumwe natwe yego bavuze aya majambo meza mu vy'Imana yatubwiye byose ibyo bisezeraniye byose nta na kimwe itadushikije Imana kandi zohora Imana katuzana mugakiza ntiwadusiga twenyine ahubwo wemera no kujyana natwe kugira ngo tubere inkomezi tubere intsinzi tuba turi no muri iyo nzira ni wewe twishimiye kandi waduhamagaye ngo dukore dushitse ibyo ugomba duhane inkomezi zo kubishitsa nanone umura amaso abana bawe amenye ko tutari icyo ari cyo cyose turi nk'abandi yaye turi abana bawe twebwe uhumuriza utere ndaje vuba turagusabye amajambo yawe ntabe amajambo atagira n'ubuzima imbere yacu hava amajambo y'agaciro kandi wezagire abayumvise twese mu izina rya Yesu wezagire uwo waciyemo kugira ngo usangarize ibanga ry'agakiza abandi batamenye bari we wiyubakira umubiri kandi batawuzowushobora Imana turagushimiye tujyane mu ijuru kandi watubwiye ngo umuziga kw'ibyo wese ari ingenzi nawe usumba byose tubabarire ibicumuro byacu tubabarire ibyaha byacu tubabarire intege zacu zose tubabarire ubujuju bwacu bwose n'ingeso mbi zacu zose kamere mbi yacu yose twezeshe amaraso yawe urupfu tujanye cyangwa ukaza vuba izo dusange twese twiteguye twafise intambamyi imbere bigabire abana bawe dusabane kwizera izina ry'Umwami wa Yesu Kristo. Amen. Muravyagira muri data Edouard arahereza ikoraniro ryacu uyu munsi. Data dusubije turagushimiye cyane kandi wowe imitima yacu kandi Imana igisaba kandi dushimye ko ibyo twamaze gusaba babiduha ariko tugize tuzi yuko uri hano ari wowe ushize ku mutima wacu kugira ngo tubisabe uko wabona tubikeneye none turabitahanye kandi turagusaba kugira ngo duherekeze aho dutashe bari natwe tubide mu nzira bide amasanganya ushikane mu neza cyane kandi n'ejo uze wongere imitima ikunze ifurira kubeza yawe tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umukiza wawe. Amen. Mani bongere umugisha mwese kandi ibaherekeze maranatha.